urajya imbere asha wananisema hivi vuguza ufaya kaona abantu uko barasara gufaya ishara barabara yes none ale kandi kindi naco ntuzutoratoragura uko bwose ubonye oya mali je nkunze je mba nkunze simva nk'umuntu none urafite umusheri jewe ale ndagomba juko ndagomba juko nimba ari bacemwe utabona naho ubona mwabakobwa mwebwe iyo umuntu abakunze cyangwa mwigira kare bararoga nta kuvuga ngo umuntu abakunze jewe ubuje nzogena n'uzoshaka ego vraiment kandi rero Imana izinagufashe guha umukobwa atuje atekereje kandi nuzurondera umukobwa wa marezo wo kuri réseaux sociaux oya ndiko kumubajati ngo uravuze umushe okay nashaka kumenya tu numve ko ari afise uruhande yegamiye ko agumaho nyene atekerezane no umwe apana nimba ubona gushugenda kwegana no kuga gose ubonye urabona ibitandukanye ubona Nashakumbwira ati nazakwambia hivi demwe nikupa mwana naye acha nikatala au tu acha nambia ngo bishe au tu ngina nini ariko shana nkacha ugubesha ati ndamufise namufite cyangwa nkabwira ati okay nishwa yawe nibisanzwe nubwo ushaka bigumya ntaco jewe vyomarira ko ari kubimenya tu nishwa yawe pe cyo nibanga Guys mumeze gute mumeze fresh jewe meze fresh sana ndashima uhoraho Imana data rugira vyose mu ijuru abaislam assalamu alaikum wa barakatuh abakristu ati Yesu ashimwe abagatolika ati Yesu ashimwe cyane ale oui mambo vipi salama wa makomentari urayasoma ndasoma ndagufinze uyo ninde urabona akantu urabona umuntu urabona kamera urabona buri kintu cyose ndamubona ego uyo ninde aguhaye microphone cyasinzi kwe oya ndashese ibihumbi 10 10,000 sha nukuri umutoye ya mumpere ayafate muhayafate umutoye tutwara kani umviye nda reka ndaguhitishemwo hagati ya Brinera na Miki ninde muri uyu ndagufasha baby kwaje Miki hagati ya Miki na Brinera uyo ninde ntomboze bazi tomboza twagiye yoba ari Miki shange Brinera oya utora umwe amahera ucuyatwara kugigira umutore twagiye ni Miki ni Brinera ni Miki yaravyimisha you muhe mikro avuga ijambo rimwe gusa uco mutahura ale bite yewe gaye ni Miki ni Brinera ni Brinera ushe umva ko atari Miki ushe umva yuko atari Miki gitari misozi n'abantu barahura usanza ari indegale sisi ngiye kuja kabisa rero ashakare tuyaki usanza ari inde sisi amafaranga iradio inyuma pole bila ex muri kama twaoka twagiye pole dia ex
mwenzangu nimekamatwa, oh kamatwa. Yo. Na yo. Sikia. kabisa ubonye iki gutangaje kuri sisi yale Mura ari bisanzwe tu ariko nta cabaye. Ora yuko utari wateye squat. Urabona ko utari wateye squat. Ni bisanzwe tu. Sisi wumva gute kubona ari abona ameze neza aryohewe nk'abandi bantu? Imana tu yarakoze kubona uno mwanya twicaranye abona Sisi ninde ameze gute. Ale ariko vraiment ale hamwe utayone umuntu waramwumva ntumubone muhuye ntumumenye muhuye. Ntacyo mvutse. Ndumiwe. Ndumiwe vraiment. None Sisi vraiment nacabaye na wenyine nacabaye. Waravye nyashi kwa mama Kanyamu. Stone agira ko ashoboye kuri Stone. ni bikiya. Stone. No. Ariko ashoboye kuri. Alende. Sinda. Ndabona ki ni base. Ishonye ukuntu ama systemology amataye. Umushatsi urawubona ariko. Garama. Ale. Nyene urabona nyene. None nyene sindabitara ndacyari muri kesi. Ndacyari giye muri question mark. Ndabona Imana yabikoze. Kubona ambuka ukore kwipine. Koresha umwanya. Sisi. Ino ni telefone ngiyi. Yo ngiyi. Yo. Ako natsare uzonyukira kuri gift bro. Kandi rero narizonyibukira. Oya vraiment dinamutima. Oya. Iyo telefone iyo byagiye hose binagaruka. Ntiyigeze ayita vraiment cyane bayigurisha. Ni gift. Ari baramaze guha amahera kuri iyo telefone. Bamaze kumpa amafaranga ariko tuniye vuba nzoyigurisha. Ngwihale. Nzoyigurisha. Nuko nzigurisha ko yigurisha tuzo tumensubiza. Mbone ko Hey Moni. Nzoyibika. Vayo. Ale gift ni wayigurisha. Wayigufuma ufuma uyigaya nyine ukavuga ati akira telefone yawe sivyo. Hakuyigurisha. Ndayiguye rero. Ndacyayikeneye. Gazi ndacyayikeneye. Muzira yad. Muziye byancanze mu mutwe twa telefone yawe. Oui. Bazi neza yuko umwana mwiza nyene uzi guhanura. Mpanurira ari muri ubu bundi buzima arimwo kuva ari impumyi urazi comportement yari afise. Baze umuntu yaja mu rukundo kandi atabona akanashwana n'abantu bamwe akanakoresha n'imiti kugira aronke abakobwa kandi atabona. Mu mpanurira umwanya mutoyi kuri ubu buzima agiye kubamo. Ale kandi warakoresha najo warakoresheje imiti. Vugisha kuri yare. Jina miti. Gusa so Imana ishimwe kuba uno mwanya ale abona je pense que n'abasengesho menshi ngira yiyegereje Imana cyane ari sivyo. Rero muno mwanya uri ale mushasha ntabwo uri ale wakera. Ico no tanga comme conseil. Bango dusubirane. Yo ale umugabo wale. Sumugabo kandi umutuzo kandi Estoni ntawuti nanje sino nakwemera nicuza nigikitse tumya nanje nicuza igituma igituma kutrazi uranyemerera ucasura inyuma kandi bagenda jewe sinizanye ale nizina gimana siniza konyene ngo ndaje gituma orosha arera ko hagiye wabona gute umuti kandi utabona ale wakoresha gute imiti kandi utabona ngene yafata anarangena after manyama ibanze ngo ndamukubita agende kwitubura abona n'abatabona Yesu jenyene ngo nabone ngo ndijenye ko rero impanuro nomuha ale abo utandukanye n'uwo muri kahise ikintu novuga nk'impanuro jewe ale nimba no musubona Imana yakuvuye amaso yakababona sayo kubona abakobwa sivyo
ahubwo ja ku mavi usenge ushime Imana urumva ushime Imana uyegereza Imana cyane kuko ni benshi baba ari impumyi bagenda bakabasengera bakagira iki mugabo bakazufana bwabunye bwabo Imana itishuye ngo babone sivyo were nimba Imana yaraguhaye nyene yarakoze nk'icyo gitangazo no musi kwabona ati ndi alenda abona buri kimwe cyose so numwanya wo gushimira Imana rero Jacques na mimi pia gusenga naomba tena sana na kingine nikirenze tu siba no gusenga mbere bagabanga n'umushefu kuri eglise umushefu uraba statizi wanje umushefu w'ikiyari umushefu bajya kujya kuntu basi vuga basi umupastor yakaravuga nawe uri imbere usigura Yesu rindi tukore Imana tukore Imana burya guys jana mvugira make ka arashaka kuvuga ngo dubuvaye kwa mvuga umenga ndiko ndafoka ariko ego ale nivyo vraiment shimira Imana tuje ku mavi usenge kandi nzotamba utambe gusa uzutambe na kwiye yani nirengagiza amatambo y'abantu ariko okay none ale kandi kindi naco ntuzutoratoragura uko bwose ubonye oya manje je nkunze je mba nkunze simvanga umuntu none urafite umusheri jewe ale ndagomba juko ndagomba juko nimba ari bacemwe utabona naho ubona mwabakobwa mwebwe iyo umuntu abakunze muca mwigira kare bararoga nta kuvuga ngo umuntu abakunze jewe ubuje nzogena n'uzoshaka ego vraiment kandi rero Imana izinagufashe guha umukobwa atuje atekereje kandi nuzurondera umukobwa w'amarezo wo kuri réseaux sociaux oya niko kumbaje ati ngo uravuze umushere okay nashaka kumenya tu numve ko ari bafise uruhande yegamiye ko agumaho nyene atekerezane no umwe apana nimba ubona gushugenda kwegana no kwega gose ubonye urabona ibitandukanye ubona Nazakumbwira nazakwambia hivi demwe nikupa naye acha nikatala au tu acha nambia ngo bishe au tu ngina nini ariko shana nkacha ugube shati ndamufise ntamufite cyangwa nkabwira ati okay nishwa yawe nibisanzwe nubwo ushaka bigumya ntaco jewe vyomarira kwari kubimenya tu nishwa yawe pe cyo nibanga gusa cyo nibanga tu nubwo ushaka kubwira ari nibisanzwe gusa umuntu wese agira vie privée yo ushaka kumvuga canke ugahora nishwa yawe cyangwa udashaka ko abantu bamumenya ya gusa rero ikintu nyene kinjye ne kuba n'umwanya nicaranye nale abonga umusheri wawe uca ku mastati kuri Facebook mu posting iki nibiki men abonwa na benshi kuya kuntu mu posting ntaburi umuntu acuku agira ubukojo bwiwe usanga kampapo ni pampa ugasanga arakwandikiye mina we bishe utazi imvo niva mutashwanya mutagiziki banamuke nivyo nimba bizi cyo vyirinda sivyo cyo vyirinda ukazurira kagupostinga nimbona ko bakwiye umushero kuri post ako turetse no gupostinga ale na visa vibo mu gutwara kandi atanu namwe mu posting ugasanga wifitiye izindi comportement isangije tu ni fresh tu uje umushanje ni mama riva kawaida umushero wa mbere ni mama wa mama wa kabiri ni banga ryanje gusa ale jaro ari umudemu ari kure n'amasengero Imana muheza gihari hose tu sinumvuga izina none ale ubu rero nimba wavuze ngo uri umusiguzi ujya sigura umuinterprete kuri eglise ikindi kintu ukora niki mu rushengero turetse ivyo mu rushengero cyane na mbere ndashima Imana ko narakize nta mu rushengero nkabasigura ashaka aravuga mu Giswahili nkava mu Kirundi none uracyongereza avuze mu cyongereza cyusigura mu Kirundi hari byonzi bike hamwe Gifaransa manerega nikigoye ushaka kuvyumva uracumva tunyene aravuga nawe ukazuka mu Kirundi mugabo Gifaransa none ale uri warize no kuri
je narinze je ndafite amashuri mbona uko ndafite amashuri je musi nyorambwiye ko ufise nimba cyage nukumenga urambwiye ufise 8 ni witi no amashuri ya witi none yakera none igifaransa n'ubukizi none ubukizi none igifaransa ko laje ufise diplome ufise amashuri 8 igifaransa n'ubukizi vyahe uvyumva vyahe igifaransa ukimenya 5e année primaire ukimenya saba amashuri wapi oya urashobora urashobora kwiga course sivyo ukaja mu club atandukanye ariko hari nawe n'ubwombesha nta club yagiyemo ari n'ukuri nta cyongereza ati nta n'igifaransa tuvuga icyongereza nangura nukuri ale kijya cyongereza asigura muri eglise ngo agira asigure mu kirundi cyangwa igifaransa ngo asigure mu kirundi niyo Jacob ale uko byabiri araryoshe we araryoshe urajya imbere asha wananisema hivi yala vuguza ufaya kaona abantu uko barasara gufaya yes ndafise umupasiteri Prophet Steve ndamwemera sana yarakwatiye otoni mana inyurukije ngazanga kuvugizwa yarakwatiye ndabibona reka navuye gukira gusa cyaje gusenga cyaje turahura direct tumaze guhura ambona abantu bafite ingabire wewe ingo ambwira ibintu byinshi ngo Dimashe utabishobora byaje imbere turamikona nari fete mikro mvuge nawe usigura cyangwa ati kubadina uzumva sister ali urabishobora cunga tu ndamenyera amaso y'abantu nene hari none burya mwiyo kanisa ntabwo ari umushitsi kwera no ari umushitsi jeje mera asenze nibo kugira umuziguzi gute kandi yari ryambere kandi umuntu kwanza umuntu yasenga ubwa mbere na mbere yari sister no yanjanye rero bashaka kubonamo impano yo gusigura ukuntu nahagurutse ndi presenta nagiye imbere y'abantu sinzi n'umudanse yo stati n'abasazi wanje genda bamasati kepe ariko wewe ale we zo gusenga se mukuru kw'Imana we rero mviriza ale gira icubwiye kandi babantu bakurikirana bara abantu bakuzi kuva kiri mumi gushika ubu icyo babwiye basi mu mwanya muto cena bashimiye tunyene nuko mwambaye hafi mumanura nzo kwame uko nyene fresh kandi icyo mwantumye nzasenga ndiko ndagikora nakanguka asha ni fresh ndayumviriza nukuri javre ego kwe ikanguka basize kuri musi mu gitondo ni kanguka no munsi ndayibagiye we muri Imana ndayibagiye ele no mwese ko bashire kuri oya kuvuga oya ndayibagiye hasi aribagiye kanguka sivyo ariko mu gitondo ubyutse wakoze mbyutse mu gitondo nabyutse ndasenga maze gusenga haguruka nkora amazi ndakara mu maso ariko ibyo ndavyibuka ariko kanguka umbirije kanguka araza amajambo menshi alisenga twumve kuzi gusenga sinajyata cenja mwana maramwe nivyinshi oya sikuvuko je basi uko bazisenga uko je nandi umukatolika cambe na mbere mugabo umusaraba cekimeje cambere n'amampera ko jewe ariko sikuvuko we muri agace k'ikimenyetso cy'umusaraba kandi agace kangwa kuvuga ngo mwaramutse Maria ibaze kubera erega man ukuntu yambwiye ati ale je sinobuze umuntu ngafisa Madrid kuja gusenga ko dread sizo zisenga uri unganjani ko Steven ari wene nashaka basi bajya ngo bakizwa ngo baze gusenga ashaka bajya bapagani abajyanye aribo bajya umudiringi wawishe aribo tuzana nico gituma nawe yaciye kugira umusigutse
babonye ubwoko bw'ikiganza c'Imana kubera nabe midiringa ba yo reka uremere kunywa inzoga kandi mu rusengero rwanyu oya nanzoga tunwa yo turabakizwa vuba inzoga n'ukuri kw'Imana je nanzoganwa je nanzoganwa nanzoganwa mama wawe acabi mama araho gusa basi sindayigurira basi ko mutire ngo barakugurira rero oya basi ndashaka kuza basi mu bajama ale tuko tunakunya pombe bon appétit naenda bakangwe gusia yo ngacha nigurira agafana leo mvura yakizwa n'ukuri kw'Imana ngo agafana ngo acha yigurira agafana kiwiwe ifana hey muni ndaje sheri ndaje tekereza ale gusa je n'ukuri kw'Imana ndaryohewe kuba ndoboye rero musi abona jatakata tan guys ndibaza Sisinare mwababonye iminsi myinshi baherukana batabona ale atabona ariko ubu arabona ndibaza mwumvise mwabonye kungene yari yamunaniye kumenya nundi nzomuhuza nawe bazinanye atabona bazana ariko bazoca vyiga azoca warondera ariko ngira ntazobitobora kandi rero reka ndabashimire cyane ndibaza Sisi mwamubonye bari mumukumbura buri munsi ale nawe ne mumukumbura buri munsi je reka ndabashimire cyane mwakoze kubana natwe kandi mubandanye mubana natwe bikugwa byinshi biri nyuma byinshi muzobibona ndakona cyane uyu mwana yitwa Moon aherutse kugira anniversaire y'imyaka 2 3 yogira anniversaire y'imyaka 3 kabisa je nzovyara ryara kana kweri kaze kavyarana n'umuntu canje kweje sha ubu ndakenera kana reka ndabashimire cyane guys ciao ciao